zongeye kubaha ikaze mu biganiro bica ku mbonesha kure yanyu. Ni Nadine Ntazi kuri mikro, kuri kamera ni Nata Ntunzwe n'Imana. Uno musi rero ni kwigenekerezo ry'umunani kwezi kwa Ntwarante umwaka wa 2022. Murumva ko uno musi tuza kubandanya tuganira ibijanye n'umukenyezi kanatsinda n'umusi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Sindije nyene rero hano muri studio za television Burundi Bwiza ndi kumwe n'abatumire batatu. Imbere yuko dutangura kuganira rero murabona ko iburyo bwanje hariho umukenyezi nibo bafu bwanje hariho abakenyezi babiri. Reka kumbure tubanze tubaha ikaze mu kiganiro babanze bidondore batubwira baribo kugira ngo kumbure tuze kuganira nabo twamaze kumenya. Reka mpere iburyo bwanje turabaha ikaze. Murakoze. Nidondore abariko baradukurikirana. Murakoze. Ku mazina nitwa Reverende Diacre Uwimana Delphine, nkaba nkorera imirimo yanje mu ishengero rya Methodiste ini, nkaba njejwe igisata c'impuhwe. Hanyuma nkaba ndumutambukanyi wa nyeniteka umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi. Murakoze, Imana ibahezagire. Ego, murakoze cyane turabakiriye mu kiganiro. Bakunzi ba radio televiziyo Burundi Bwiza, mwumva kuno munsi twatewe iteka idasanzwe, ariko kandi turi kumwe n'abandi batumire babiri bo mafuganje, hariho abatandukanye babiri. Reka kumbure nabo bidondore kazi. Murakoze uko twakira. Amazina nitwa Manirakiza Godelive, nkaba nserukira imbere y'amategeko ishirahamwe ry'abakenyezi bahungutse mu Kinofunofu, ni Association des femmes rapatriées du Burundi, mu ncamake ni AFRABU. Ego, turabaha ikaze. Murakoze. Ego, kazi. Jewe nitwa Reverend Pasteur Marie Nizigiyimana, ndongoye urunani rw'abakenyezi basizwe amavuta y'ubwungere mu Burundi. Ego, murakoze cyane. Reka twanze tuhe ikaze abatumire bose bitavye kino kiganiro. Namwebwe nyene muko muratukurikirana, tubaha ikaze mu kiganiro. Mu mwanya mutoyi turagarutse dutangure kuganira. Turongeye kubaha ikaze mu kiganiro bakunzi bacu, bakunzi ba televiziyo Burundi Bwiza. Mwumvise ko mfise abatumire batatu, abakenyezi tugira tuganire ibintu bikomeye cyane bijanye n'uno munsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi. Mpereye iburyo bwanje, mwumvise ko turi kumwe n'umukozi w'Imana, turi kumwe kandi asanzwe afise amabanga menshi mw'ishengero. Mwumvise ko ari n'umutambukanyi wa nyeniteka, asanzwe arongoye inama nkenguzamateka. Reka kumbure abanze atubwire muri make, mbega uno munsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi wazananye, muduhe indondoro y'uno munsi gushika uno munsi. Mbega uno munsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi ufise insiguro nyabaki wazananye kazi? Murakoze. Ego, Uyu munsi w'itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu watangujwe mu kinjana ca 200, ego, aho abakozi n'abakenyezi bafatwa nabi. Hanyuma haca haba imyiyerekano yiyamiriza uko gufatwa nabi, uko guhohoterwa. Hanyuma ntivyashotse bija mu ngiro, ariko mu 1911 baritaye mw'ibarabara. Baritaye mw'ibarabara, imyiyerekano iraba, ariko inzego ntizashotse zibishira mu ngiro. Ariko imyaka yararenganye, yongera irarengana. Hageze mu 1977 oni gifata mu maboko ico kibazo, bagishira mu ngiro. Nico gituma rero uyu munsi waciye uvuka w'itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu wahariwe abakenyezi. Kandi si abakenyezi gusa, oya, si abakenyezi gusa, ni umunsi wahariwe agateka kazina muntu wese, kuko mwumva ko
bigitangura abakozi n'abakenyezi barahohoterwa nibo baci baja mu ibarabara umva si uw'abakenyezi gusa naho twawiyitiriye nyene nuko aritwe twabigizemo uruhara runini kimbure ariko n'uwagateka kazi na muntu wese murakoze murakoze namwe arakoze cyane madame Uwimana Delphine kuri uwo muco aduhaye kuri iyo ntangamarara aduhaye kugira ngo twinjire neza mu kiganiro mwumvise rero ko ndi kumwe kandi n'usanzwe arongoye ihuriro ry'abakozi b'Imana basanzwe ari n'abakenyezi ni kuvuga abakenyezi b'abakozi b'Imana ni madame Maria Nizigiyimana yatwitavye mu kiganiro niteka cyane kuri twebwe ariko rero narifise akabazo ndamwerekeza ko bivanye n'uno munsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi mbega madame Maria Nizigiyimana musanzwe murongoye ihuriro ry'abakenyezi b'abakozi b'Imana ari nabo bapasitori ariko kandi tugerageje kuza turabona ko Bibiliya ni ijambo ry'Imana ni kuvuga neza na neza mu Bikorino ba mbere igice ca 14 umurongo wa 34 haratwereka neza ukuntu umukenyezi agomba kwifata mu gihe ari mu rusengero nivyo koko hejuru haratwereka kuntu n'abandi bo kwifata kuntu mu shengero by'ukuri mu ngoro y'Imana vyogenda ariko kandi uwo murongo urerekana neza ingene umukenyezi yo kwifata aho ubu navuga ko umukenyezi akwiye kwicara mu rusengero agatekereza ariko mwebwe nk'abarongoye abakenyezi b'abakozi b'Imana mufata ijambo musigura gute canke mbega biremewe birarekuriwe kazi muduhe umuco kuri ico urakoze kumpa akanya ko kugira icyo mvuze kuri iryo jambo ryagiye rizazanira benshi ariko ntiryari rikwiye kubazazanira kuko iyo uriko urasoma Bibiliya ntufata umurongo umwe ngo uce uwufata wonyene hariho n'iyindi mirongo ukwiye kwishimikiza kugira ngo ushobore gutahura neza insobanuro nyakuri y'uwo murongo ego nkuko ari umurongo uva muri Bibiliya nkundira nkawusoma kugira ngo n'abatawuzi bawumve ukuntu uvuga neza na neza egome mu cete ca mbere Paulo yandikiye Abikorinto igice ca 14 kuri uwo murongo wa 34 havuga ngo abagore bacereze mu ishengero kuko batemererwa kuvuga urumva ubwifashe nk'uko cyanditse nyene ni ukuri tuca duciye ku burengeti mu ishengero bavuga tumiragura ata jambo dufise canke ucumenga abakenyezi bahamagariwe nyene kuja ngaho ntibakorera Imana ariko kandi ugiye kuraba no mu bihe vya mbere abakenyezi barakorera Imana ndagoye akarorero nka washaka tuvuze kuri ico cyo kuvuga cyo gufata ijambo no guha akarorero nk'aka Debora ugiye kuraba batubwira ko yari umucamanza w'Abisirayeli yaricara agaca imanza mbega izo manza zaba imanza ziri hagati y'abagore gusa canke n'abagabo bagira ivyo bapfa ngo bacire imanza n'abagabo baba barimo n'abagore baba barimo kumbure no gwaruka ntawe bizi ariko urumva niwe yari umucamanza w'Abisirayeli ari umucamanza rero byumvikana yuko afata ijambo akavuga agasobanura agatanga n'ingingo urumva ni kwari ukuvuga gusa wewe yaranasongora agatanga ingingo kandi iyo ngingo igakurikizwa kuko yari yemewe nk'umucamanza mu bwoko bw'Abisirayeli byumvikana yuko Imana ntiyovuga iri muri uru ruhande hanyuma ngo yivuguruze mu rundi ruhande aha rero turiko turasoma iri jambo twasomye Paulo yavuze ngaha muri iki cete yandikiye Abikorinto
ntitwoca turifata nk'uko ryanditse nyene ijambo kurindi ariko hariho ikibazo yariko arashaka gutunganya mu ishengero. Paulo ugiye kuraba menga ishengero ry'Ikorinto ntiryamworoheye cyane kuko harabaye n'ibibazo byinshi uhereye no ku gice ca 11 ukaduga aravuga n'ivy'ingabire. Rero muri iki gice ca 14 ni inkurikizi y'ivyo yari yababwiye bijanye n'ingabire kuko ariko aravuga ivy'ingabire nk'ingabire yo kuvugishwa vyabonekana nko kumenga ico gihe umuntu yavugishwa niwe muntu yarakomeye mu ishengero. Hanyuma hariho akajagari niko navuga, hariho akajagari abantu ntibavyifatemo neza. Rero igihe Paulo yandikira ab'Ikorinto yabandikiye kugira ngo ashire urutonde mu ishengero. Ashira urutonde mu ishengero. Ugiye kuraba nuko uyari wo murongo twafashe gusa, ugiye kuraba mu gice ca 11 aravuga n'igihe bicaye ku meza meranda bari ku ngaburo yera. Yarababwira ati ntuzenya mbega iwanyu ntimufise ivyo murya, kubera iki mugayisha bamwe abatunze ntuze ugasanga bakengera abakenye. Urumva bwari uburyo bwo gushira urutonde mu ishengero. Rero ngaha ntuzenya abagore yarabavuze ko kubera hari ico yari yababonyeko. Ugasanga bamwe bariko batarukira hejuru, bamwe bashaka kwiha ijambo, batubaha n'abashingantahe abagabo bari ngaho. Kandi ijambo ry'Imana rirafise ico ribivuga ko yuko umugore akwiye kubaha umugabo. Rero jewe ukuntu ndabifata, egome dukwiye gutangurira kubo mu rugo iwacu, ariko kandi nabo hanze baba ari abagabo bafise ingo zabo mu kububaha nabo. Rero nimba twebwe turi abakenyezi abakozi b'Imana bavuga butumwa, si ukuvuga yuko twarenze ibwirizwa. Oya, turi ku murongo. Ikindi nashaka kongerako, burya iyo Imana iriko iratanga ingabire izitanga ikurikije ukuntu ibona umuntu ashobora kuzikoresha. Rero nimba Imana iduhaye iyo ngabire y'ubwungere, siko nuko ibibona dushobora kubikora. Kandi iyo iriko iratanga ingabire ntirobanura ngo n'umugabo n'umugore n'umwana n'umuntu, we yoyo irafise urutonde rwayo. Rero nashaka kuguhumuriza ndakubwira nti turi ku murongo nyawo. Ntituri inyuma ijambo ry'Imana kandi ariryo twigisha. Arakoze cyane Madame Maria Nizigiyimana, asanzwe arongoye ishirahamwe rihurikiyemo abakenyezi b'abakozi b'Imana, ni kuvuga abapasiteri ku muco aduhaye. Umva ko avuga ati vy'ukuri ibikorwa dukora nivyo twahamagariwe, ni ingabire twahawe n'Imana, akanatsinda tunabikora neza. Arakoze rero, tumushimire cyane ku muco aduhaye. Murumva ko ariko baradukurikirana, mwumvise ivyo ubusanzwe arongoye iryo shirahamwe asigura, kandi ndizera neza ko munyuzwe. Imana imwezagire cyane. Reka kumbure ndi kumwe kandi nkuko mwavyumvise na Manirakiza Godelive asanzwe arongoye ishirahamwe ry'abakenyezi bahungutse. Reka kumbure nawe atubwire mbega umukenyezi, hariho umukenyezi usanga afise bino bikorwa byo gukorera Imana, ugasanga asanzwe yikorera ivyiwe, ashobora kuba n'umudandaza, ashobora kuba ari muganga, ashobora kuba arafise ibindi bikorwa ku ruhande bimufasha kuramira urugo, ariko kandi arafise na za nshingano z'umukenyezi mu rugo iwiwe. Mbega uyu mukenyezi afise bino bikorwa vyinshi,
aha n'igihe usanga birenga ivyo akaba afise n'ibindi yo kwifata gute yo kwitwara gute kugira ngo vy'ukuri ntihagire na hamwe biza kugaragara ko hari igihengeri canke hari cononekaye. Kadi murakoze cyane. Umukenyezi nk'uko Imana yari yaramuteye iteka akaba umukenyezi mu rugo, urumva n'umwunganizi w'umuryango, n'umwunganizi w'uwo bubakanye. Yamaze kuba rero umwunganizi, ni ukuvuga yuko asabwa gukora vyose, asabwa guterera agacumu k'ubumwe kugira ngo umuryango umererwe neza, asabwa guterera agacumu k'ubumwe kugira ngo by'ukuri yunganire umushinga ntahe wiwe, atari muri bikorwa bimwe gusa, ariko ibikorwa byose ari byo gutunga umuryango, ari ibyo kwibeshaho, amwunganire by'ukuri. Ariko rero umukenyezi muri ico kibanza asanzwe afise, murabona ko turi kumwe n'abakozi b'Imana. Ni ukuvuga yuko iruhande y'ibindi bikorwa basanzwe bafise, barakorera n'Imana, barafise imirimo mw'ishengero, barafise ibyo batunganya. Ni ukuvuga yuko mbere wanagomba duhereye kuko bakunda gutazira umukenyezi, bamutazira amaboko igihumbi. Ni ukuvuga yuko ari umukenyezi ashobora gukora ibintu byinshi icyarimwe. Aribaruka, ararera, arakinjika, ariga, araba umuganga, araba umupasitori, mu bivyo byose wa mukenyezi arabishoboye. Ni ukuvuga rero yuko muri iyo mpano Imana yamuhaye n'ubwenge bwo gushobora gufatanya ibyo bintu byose atana kimwe gipfuye. Iramuha ubwenge bwo kubipanga, agashobora gukora ibyo byose atana kimwe gipfuye, akamenya ati uyu munsi nza gukora iki, iyi saha nza kugira ibi, nimba ari kw'ishengero bankeneye nja kuvuga ubutumwa, nja gukora ibikorwa by'ishengero, ndazi iminsi njayo, ndazi amasaha njayo. Nimba ari ibikorwa bindi vy'iterambere ategerezwa gukora nawe, arazi amasaha abijako. Hariho n'abakozi ba leta akaba bifatanya nuko kuvuga ubutumwa. Ivyo byose Imana yaramuhaye ubwenge bwo kubitunganya ku buryo atagipfa, ahubwo usanga byose byabaye magiriranira. Niyo aba ari pasitori akavuga ati je nzovuga ubutumwa gusa adakoze, mbega azoronka ryashikanwa azorikura hehe? Mbega shakigira 10 azogikura hehe? Niyaba atakoze. Urumva rero ni ukuvuga yuko niyaba ari Imana yaramuhaye icyo kibanza nk'uko mugenzanje ahejeje kubivuga, ati yaramuhaye umuhamagaro, imuha no gushobora gukora ivyo bikorwa. Mbere hanagira nje ncisha mvuge nti Imana nimba yarahaye umuhamagaro umukenyezi wo kuvuga ubutumwa no gukora mu ishengero, aho nuko Imana yahaye inzira, yaciye inzira muri bajya bapasitori b'abagabo, bagatahura yuko ishengero ridashobora gukorwamwo n'abashinga ntahe gusa cyangwa abagabo, ariko yuko n'abakenyezi ari abana b'Imana, n'abakenyezi bafise icyo boterera mu ishengero, mu iterambere ry'ishengero. Nuvuga rero yuko umukenyezi afise ibintu vyinshi akora. Hari n'abidandariza, mugabo badandaza bakora utwabo nivyo, ariko nabo nyene ibikorwa vy'Imana usanga batabishira kure, baravyibuka. None ntibatanga ibigira cumi, none nusanga bafise ibikorwa mw'ishengero. Naje ubwanje ndafise igikorwa mw'ishengero. Rero no kuvuga yuko mu vyo umukenyezi, mu mpano umukenyezi yahawe, kubangikanya ibintu kandi kubitunganya, kandi akabishikana ku musozo, icyo ni impano ya mbere Imana yamuhaye. Rero kubijanye n'uyu munsi mukuru wahariwe umukenyezi, murumva yuko
bitizanye Yego. umukenyezi yarahagurutse Ego. aragira imwigaragambyo nuko yari afise ahababaye nuko yari afise ikimubakiye akabona ati aka karenganyo kohera gute kandi burya ikintu utakivuze ntawe ukimenya rero uko abakenyezi berekanye akababaro bafise nico catumye abantu bahaguruka gushikaho ni na Nations Unies ihaguruka ikavuga iti oya aka gateka kazina muntu saka abagabo gusa n'abagore barimo kuko nibiremwa rero uwo munsi mukuru twebwe nk'abakenyezi ndakivuge nk'umukenyezi ni umunsi jewe nubahiriza cyane ni umunsi mbona ko mu minsi 365 nimba ari uwo munsi umwe gusa bavuze bati tuitiriye umukenyezi nuko umukenyezi rero yowuha agaciro akumva ko uwo munsi umurutira iyo minsi 364 akawuha agaciro hama akumva ko uwo munsi ari uwo kwibuka ako gaciro afise ari uwo kwibuka ivyo amategeko amurekurira yaba yo mu ishengero yaba yo mu gihugu nayo mategeko yose yo kwisi yose ivyo amurekurira ivyo amwemerera gukora no guhabwa nawe nk'umukenyezi. Ego. Murakoze cyane Madame Manirakiza Godelive, murumva ko asanzwe arongoye abakenyezi bahurikiye mu ishirahamwe ry'abakenyezi bahungutse, avuga ati vy'ukuri umukenyezi ni maboko igihumbi, arashobora gukora ibi na biriya n'ivyo mu rugo nk'umukenyezi bikabandanya bigenda neza. Tuko turasa rero n'abasozera ikiganiro cacu ucuno munsi, mugabe imbere yuko dusozera reka kumbure abatumire bacu bagira ico bavuze ku civugo cuno munsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Uno mwaka wa 2022 uno munsi duhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Icivugo kigira giti umukenyezi aje imbere mu iterambere ry'uburimyi no gukingira ibidukikije. Mbega Madame Uwimana Delphine, umukenyezi wari we wese, mbega ni igiki cokorwa kugira ngo umukenyezi wari we wese yumve ko yoje imbere akaba inkingi y'iryo terambere biciye kumbure mu burimyi canke mu gukingira ibidukikije? Ni gute umukenyezi wari wese ukumva ko yofata iya mbere kugira ngo vy'ukuri ashigikire zino terambere? Murakoze. Mu bisanzwe umukenyezi yamashigikira iterambere imisi yose. Uno munsi nk'uko icivugo caje, sinibaza ko abagabo bogifata ubwa mbere gusumbya abakenyezi. Oya, twebwe nivyo twamamo, nivyo twirigwamo. Twama umukenyezi yama ashigikiye, yama aseguye, no bivugamo ikindi no bivugamo yama aseguye ikintu cyose kije kimugana, yama akikije ikintu cyose kije kimugana. Rero nka twebwe abarundikazi, nka jenda umurundikazi, icivugo ndagifashe nka nkama cuno munsi tariki y'umunani ukwezi kwa gatatu, kuko ndi umukenyezi kandi shigikiye uyu munsi mukuru wacu. Kandi iterambere kabisa ritarimo umukenyezi nta terambere riba ririho, kuko iterambere ryose uzorabe n'urugo iyo rwubatswe haza kuba iterambere ari uko umukenyezi ashitse ari mu rugo rugo, kuko umugabo ari wenyene burya nta terambere riba aho hantu. Ariko azanye umukenyezi ibintu biragenda neza, iterambere rikaboneka mu muryango. Rero dufatiye mu bidukikije, ukuri abakenyezi nibaza ko atavyinshi twobivugako, kuko ikintu cyose twe tucakirana nkama. Kandi nkuko bagenzanje babivuze,
umukenyezi n'amaboko igihumbi ni ukuri nta terambere rishobora kuboneka ata mukenyezi aririmo. ego byaba mu bidukikije ibituzungurutse byose ata mukenyezi arimo ukuri nta terambere ribaho. ego murakoze cyane. murumva rero ko madamu Uwimana Delphine avuga ati umukenyezi wese nyabuna nafate nka nkama kino civugo cuno mwaka. uno munsi abakenyezi twese dufata ingingo tuvuge tuti tuhagurukire rimwe dushigikire rino terambere duciye mu burimyi ari nabwo butunzi igitigiri nyamwinshi c'abarundi, dushigikire n'ibidukikije tuvyiteho. ni nabo basanzwe bajejwe isuku hanini abakenyezi. murumva ko mu buri gihe canke iminsi yose bama bagerageza kugira ngo ibidukikije bishishikare kumererwa neza. reka kumbure na Manirakiza Godelive asanzwe arongoye ishiramwe rihurikiyemo abakenyezi bahungutse agire ico avuze ku bijanye na kino civugo cuno mwaka kivuga kiti umukenyezi naje imbere mu iterambere ry'uburimyi no gukingira ibidukikije. murakoze cyane. nk'uko mugenzi wanje hejeje kubivuga, nta terambere rishoboka umukenyezi akumiriwe. iterambere mu kuvuga yuko kugira ngo habonekeho iterambere ni ukuvuga yuko umukenyezi aserura ikiri muri we, ibiri muri we, bwa bushobozi afise, yangabire yaronka, hanyuma akayikoresha akabona rero kuyiteza imbere. uyu mwaka rero kubona iki civugo ari ico gishimangiye ku burimyi no gukingira ibidukikije. mu Burundi bwacu ahanini dutunzwe n'uburimyi, kandi abarima cyane abakora icyo gikorwa n'abakenyezi. muja mwumva rero yuko abatoye iki civugo hari icyo babonye, yuko uburimyi buteye imbere wa mukenyezi nawe aca atera imbere. hanyuma uburimyi ntushobora kubutandukanya n'ibidukikije. ni yasi ndimwa, ni y'amazi, ni bya bindi byose, rya suku, ibyo byose rero tudashoboye kubibungabunga, tutabungabunze ibidukikije neza, wa murimyi azokorera guhomba, kuko azorima ntiyimbure, kuko ikirere kitagenze neza. kandi mu kutagenda neza ahenshi ni n'amaboko y'abantu aba yabikoze, kuko aba yononye bya biti, y'amashamba atuma haba hagwa imvura, hanyuma ya nteguro ituma inkukura idatwara ibirimwa. gutyo rero bidusaba ko dushiramwo inguvu kugira ngo ibidukikije, ibyo ni bimwe mu byo twavuze, kugira ngo ibidukikije bidufashe gushikira kuri rya terambere. mbega umukenyezi atarose iriba aja kuvomamwo amazi, wumva azoheza agakora vya bikorwa vyiwe gute? vya bikorwa vyo mu rugo. mbega imvura nitagwa azorima aronke umwimbu gute? rero nongeye koko bavuze bati umukenyezi niwe nkingi y'urugo. ni nakujya ujya mugana uvuga uti umuhisha atunga ahusha umugore. ugaca usanga rero mu rugo iwe nta terambere ririho. twebwe rero jewe n'abandi dusanzwe dukorana muri iryo shirahamwe, twebwe twagira tuvuge tuti ahubwo nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu yashizeho yuko uyu mwaka ari uw'uburimyi, ari wo guteza imbere uburimyi. nukuri ahezagirwa cyane, kubera ko ibi bikorwa by'uburimyi nivyo bizotuma abantu babaho neza, bafungura neza, baronka ivyo bafungura, hama bakaronka n'ivyo bagurisha. ryaterambere icyo atashoboye kuronka mu mwimbu akironka agurishije, hama yiteza imbere. rero iterambere kugira ngo tuzoshobore kurishikira nuko twese dukora
twese tushiramwo amaboko hanyuma tugaheza tukabandanya dukingira ibidukikije. Ego murakoze cyane, reka kumbure na Madame Nizigimana Maria asanzwe arongoye ishirahamwe rihurikiyemo abakenyezi b'abakozi b'Imana agira ico avuze kumbure kuri kino civugo cuno mwaka kazi. Yego ngira ngo nukunganira gusa kuko byinshi bamaze kubivuga. Paulo niwe twamye tuvuga ko kuvana kare iyo yavuze ati udakora nta karya. Byumvikana yuko turi abakozi b'Imana duteza gushigikira iterambere ry'igihugu, iterambere ry'ingo n'imiryango, iterambere ry'aho turi aho Imana yadushize kugira ngo tuhiriwe twatunganye. Muribuka n'igihe Imana yarema Adamu na Eva yaciye ibajana mu itongo kugira ngo baritunganye. Natwe turafise itongo ryitwa Burundi Imana yaduhaye kugira ngo turirimire, turitunganye, turonkemwo ivyamwa, turonkemwo ibidutunga. Burya ntaco Imana itakoze. Rero natwe nitwava ibuzimu tukaja ibuntu, tukamenya yuko ryatongo Imana yaduha ari twebwe tujejwe kuritunganya, kuririmira, kuraba ibidukikije tukabitunganya neza. Emwe inzara tuzobaza kandi ubukene tuzobaza. Birababaje iyo dufise igihugu nk'iki Imana yateye iteka kirimwo kironka imvura ikwiye, amazi akwiye, isi ndimwa ikimera, hanyuma tugaca twitwa ngo turabanyuma, ngo turabakene, ubutunzi. Birababaje. Ako kantu kari kakwiye kudutera agashavu keranda tugira ngo tungereze ingufu tubivemwo, hanyuma bazohore bagira bati ca gihugu cahora kibi ca nyuma ubu kiri hariya imbere. Ivyo rero turifuza kubishikako, kandi rero duhiriwe duhishije. N'umukuru w'igihugu arabishigikiye, acatanga icivugo c'uno mwaka nk'uko mugenzi wanje yabivuze ko ari umwaka w'uburimyi. Reka rero umwe wese ahari araba ico yokora kugira ngo iki civugo ntikitujane gutyo nyene ngo cijane, ariko tuzogikamishe umwaka uzohere tuvuga tuti uno mwaka twarateye iyi ntambwe. Bakunzi ba radio na televiziyo Burundi Bwiza, murumva ko abakenyezi uno musi twari kumwe muri studio za televiziyo Burundi Bwiza batuganiriye ibitari bike kubijanye n'uno musi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ndetse n'ibijanye n'imyifato y'abakenyezi. Impanuro zatanzwe ni nyinshi, reka kumbure ndabashimire mwebwe muri ko muradukurikirana, ndabashimire abatumire bacu, reka kumbure babanze batwibutse mbega bari bande twariko turaganira kandi mbere buryo bwanje. Jewe amazina yanje ni umudiyakoni w'Imana Delphine. Ego ibubafu bwanje naho hariho abandi bakenyezi babiri batwibutse, babivuze mu ntango, gakumbure basore batwibutse mbega twariko tuganira n'abandi kaze duhereye ngaho. Mwari kumwe na Godelive Manirakiza, akaba ari umukenyezi aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe Afrabu. Jewe mwari kumwe na Maria Nizigimana arongoye urunani rw'abakenyezi basizwe amavuta. Akaba ndabakengurukiye ko mwatwiyumviriye ko mukadutumira muri kino kiganiro. Murakoze cyane, turabashimiye namwe abatumire. Mbega ejo canke hirya y'ejo nitwabatuma kugira ngo tuganire ibijanye n'abakenyezi canke n'ibindi. Twumvise ko harimo abakozi b'Imana yabikorera utwabo mu bisata bitandukanye, muzotwitaba. Cyane tuzobitaba n'umwete wacu wose. Murakoze. Cyane tuzobitaba, kandi
uyu munsi ni 8 z'ukwezi kwa gatatu ariko nagira nibutse yuko tuba dufise ukwezi kose kwa gatatu kwahariwe umukenyezi rero ndikuze kubajane ahubwo barandanya mutumako ibiganiro murakoze cyane ego nzoteba kuvuga tuzoza turirukanga kuko biratunezera gusangira ivyiyumviro n'abandi ego murakoze cyane rero dushimire abatumire bacu ubuno munsi dushimire mwebwe mwese meko muradukurikirana ndabibutse ko kuri mikro ari kumwe na Nadia Ininahazwe kuri kamera ntatanunzwe n'Imana mwadanye gukurikirana ibiganiro bica kumbonesha kure yanyu turabakunda cyane